Mama, kuva wakanyereka umukobwa wifuza ko yambera umugore, nibagije yuko ujya mukobwa wanyeretse wamunyeretse ko utari bwabona umukunzi wanje. Nahisemo kumuzana kugira ubone amahitamwo yanje, ubone gatanu bataniye n'ujya wari wanzaniye, kandi ndakwereke ko amahitamwo yanje ntigeze nibesha. Mbega uyo onyisevu ririko riraniga ngaho onye kubera inzara, uyo ni ugira unzanire kwe. Jewe sindaba uw'inzobe, sindaba uwirabura, sindaba munini, sindaba uwonze, sindaba muremure, sindaba mugufi. Je nkeneye ufise amahera. Mbe muko iwanyu mwarize, warize? Sinize. Donc nta nuwa mbere, nta nuwa donc nta kabiri mu ndwi wize. Aha, hama muri konte yanyu hari murafise konte ho mufite miliyoni zinga? Nta konte ndafise tobde. Kama kigongo ndagorera. Gikundira. Wo wamushimike. Uyo nta donc aje gusahura nta kindi ico bakimuzanye. Mama ndagusavye. Eka we nta n'icumbu arira je sinshaka. Umbwira iki? Ha discussion turiko turadiskita ngaha. Cyo no kubwira rero. Wazungurutse hose ngira wabonye inzu yanje kwisa uko imeze no kwingana. Ushobora umuryango wakuzanye aba rusohokerayo. Urabona runo rutoki aho rukwereka bari uge uca mugenda. Kwa mumfyurira amaso nibiki? Out! Imburi kuravyimba vyimba naho urashobora kumukurikira. Yarutsa agenda. Sheri wawe aragiye. Runyenyeri, muri kumenga numerewe neza. Kuri nadi. Ibintu byose ndabona umenga biko biranyononekarira. Ibintu byose ndagerageza kugira ko umuntu umenga ntibipasa, bibirengana nta na gatoya. Uko ngerageje nguma ngerageza ko nshoboye kose ibintu byose biko birononekara, biko bigenda nabi, biko biragenda aho ndabishaka. Nibiki mbona birambarira niki? Uhoho muvyeyi yagwaye. Yagwaye kandi araremvye. Nagerageje ko nshoboye kose mu kurondera imiti kugira ngo barafufa haza bazi. Mugabo vyanse ndiko mbona atacu biriko birakora. Kikenewe mbona yuko tworondera amafaranga tukamujana kwa muganga. Nanje urabizi yuko ivyo atavyo nushobora ata amafaranga afise. Runyenye, ndabize kurya mama yatuguyeko. Kandi ko tutomutererana. Ariko runyenye, nukwinde dokoresha uburyo bwose. Ndabe yuko no kuyunganganya ndagwa amafaranga make ariko buramugurira imiti. Uje kurabuze kuza ku mugoroba ndagwa amafaranga make umugoroba umuvyeyi umuki. Nitererana. Tubwirizwa kugerageza ndakwinginze tugerageze uko dushoboye kose. Ujya muvyeyi so kwirengayiza na gatoya. Uraza dufatiye runini. Yaratureze kuva tukira abana. Yarakoze uko ashoboye. Unatwe hageze aho tumwereka ciza tukamwitaho. Ndakwinginze. Ujya muvyeyi yapfuye ivyanje byose byo bavyononekaye. Maze ko cyo cabingendekera gute? Ndabizi runyenyeri ko byoca byononekara ibyawe byose. Ariko rero uje kuza basi ku mugoroba ndagumba 50 ariko buramugurira imiti mu byakabaranga. Ukuri no kugerageza uko dushoboye. Ndakwinginze urondera amafaranga tumujane kwa muganga.
sishaka ivyanje vyononekara urabizi neza. Ndaza kugerageza runyenyeri. Nukuri ndagerageza uburyo bwose nshoboye. Ndari ko noguha amafaranga uje kumuvuza kuko nawe ndi muvyeyi dufise. Kandi wihangane sivyo? Uze kuja ku mugoroba ndaguha amafaranga uze kugenda kugura imiti. Mabuja. Ndiruka nchakubiti no kumabuye. Harumuna kurone. Ariyo kuri portail nasi ko yinjira. Yo kwinjira utarama uburenganzira. Reka bakamuja wenda kuzi wewe. Uri asase. Uri asase mukuru kundana bwebuke. Keno mubwire yinjire. Arisa kuna bose nezerewe mabuja nibike. Ndamusidangwa. Mabuja wanje numusara nezerewe kuri kwimana numusura kuri agacupa kandi ibintu byose mwakoze namesuye napesuye kono kwa Yesu reka ndamubarire taracerewe mabuja uyi mwana mumatise ariko mwana imbavu moyo no kuri kwimana numusose yifiti ni hatari jaka kwa nagenda kugwa mabuja ndagi Karibu. Nabyo Sawa. Karibu wichare. Yicara ngaha. Icara haguruka wicara. Tubafashe iki? Muvyeyi nari nje kubasaba ikintu sinzi ko gikunda. Tukimenya gute utakivutse. Nashaka mu mindaro. Imisi mike kugira mbe ndaronka aho njyama. Wewe wajuba he. Simba kure yo ngaha ni hafi nyene yaha nyene. Umuvyeyi yahora ndetse haheze imisi yitavye Imana. Rero singira homba, singira aho njyama. Numaze imisi ndara mwibarabara. Kuri abantu bambwiye ko umuvyeyi mwiza, ufise umutima mwiza, mvuga ati reka nze kwaka indaro. Urumva rero. Indaro ushobora kuyiguha. Mugabo ubura umwana utakubagana. Utayerera, utagira ingeso mbi. Ubura umwana wo mu nzu. Indaro ndayiguhaye. Mugabo uze wifate nk'umwana wo mu nzu. Murakoze cyane. Nukuri ntimugire ikibazo kwico. Wifate nk'umwana wo mu nzu no kubaha. Sawa. Nindira umukozi amaca agenda kwereka icyumba cyawe. Murakoze. Ntakibazo. Nukuri murakoze cyane kuvyeyi. Wowe nugira ikibazo, sivyo? Yeah. Ngira ikibazo bro. Enda urabe byo mukoza kwereka icyumba cyawe.
ivyo wakoreye hariya ntibihagije. Hageze naho uza iwacu kugira ubandanye ingirira nabi. Wakakobwa ushaka kwiki wewe? N'inshuro zingahe nakubwiye ko nagukeneye ariko ubandanye unkurikirana. Ubu hageze ngiye ushika ngaha mu rugo. Ndashaka kumenya impamvu uri ngaha mu rugo. Ani wanyu. Umva. Nimba ari wacu atari wacu ivyo nibikuraba. Mbega wagakobwa wundondera kwiki? Ivyo nakubwiye nibihagije. Cyangwa ntiwumva? Umvise agikundiro ndakubwira. Jewe nta nabi ndagushakira wewe. Nukuri igikundiro. Umbabarire. Jewe ngaha sinari nzi ko ari wanyu. Nahuye n'umuvyeyi mu nzira ndamwaka indaro. Acanza nahana mugabo sinari nzi yuko ari wanyu. Byukuri sinari nzi ko ari wanyu. Kandi je nta nabi ndagushakira. Nta nabi nimwe jewe ndagushakira. Ndakwinginze. Jewe ngaha nshaka indaro gusa. Runyenyeri. Ukufata nk'umwana jewe. Runyenyeri. Ugomba ugire je mwana. Wahuye n'umuvyeyi umusaba indaro. N'inzu yonyene biri ngaha mw'ikarzi. Nta zindi nzu zoba zihari. Makutsa homba. Umviriza ndagusavye cyane reka kunkurikirana. Wabyumvise? Gikundi mva ndakubwiye. Je nahuye n'ikibazo. Umuvyeyi yahora ndeze aheruka kwitaba Imana. Rero nahantu na hamwe ngira noba. Nubu nari nazazaniwe ndi mwibarabara. Niho nahura n'uwo muvyeyi cyanda mwaka indaro. Acanza nahano. Byukuri wumve yuko nimba ari wanyu. Je nta nabi jewe nifuza kugukorera. Nta nabi nimwe jewe ndakwifuriza. Ico nkeneye naho kuryama ndakwinginze. Uvuze umuvyeyi yagize iki? Yaritavye Imana. Nukuri ndakwinginze ntahure. Jewe nta nabi naje nganje kugukorera. Nishakira indaro gusa. Runyenyeri. Kuvyo kora mbabarire. Kuko ntabwo narinzi ko ivyo bintu byose byagushikiye. Ariko wihangane kandi ukomeze umutima kuko ubuzima tubayemo igihe cyose duhura n'ibigerageza bisaba ko dukomera umutima. Rero utagize umutima ukomeye wasanga tugeze hano. Murakoze kuntahura. Ndakubashe niyo sawa. Nari kutanga kubikubarira haje impande ya musaza ariko uno munsi ngira nabyutse neza. Niyo sawa. Aho nyine. Man. Kanda kubaze kwanda niyo sawa wewe. Kandi unyishure. Roko umuntu urumbura mu maso. Unyishure. Basimbaza nimba ariko nakoze ndagusaba imbabazi. Ntavye imbabazi n'umushaka mbari gukuri. Je sigaye nteka. Umbara ngo ibiharage biranuka. Nateka ibijumbo ntufungura. Wabifungura ukaba wirutse hiyo. Nyimbo bugiye kuvomesa ntavyo nzi. Uri kuranyumva? Wowe reshanje ngaha umbwize ukuri kuvuyi wawe. Uri kuranyumva? Mbarira. Igituma nteka imfungurwa ntujye ukaguma ugenda hiyo kuvomesa ni kubera iki? Uri kuranyumva? Umbwize ukuri kuko atari uko ndagenda kwa musaza haruza kubivugira. Urabona jewe n'ukuri ikintu gituma hajya nafungura. Nagiye kunywa amazi yo mu mwonga cyangwa ari inzoka. Mazi imisi rero inzoka ziguma zingya mu nguma ndibwa cyane ari cyo gituma nshaka no kuza ndavomisa umwanya wose. Buginyene wabonye ko jewe ndi umwana muto ushaka kubesha. Je ndi umwana muto. Cenye waramvyana ushaka kumbesha. Rero mbwize ukuri rero. Ntaragenda kubarira musaza wawe. Kuko wocugi kare ndazi nyene wajya. Hari kira kimutajya wewe. Ko nasenga nivyo nisigiye mu nkono nkasanga uzo wabiriye. Ubu usanga bimeze kujye nyene wajya nkabona urirutse hiye kuvomesa. Ari rero. Wani wibunge. Aya nkuko Imana mvuga. Aho rero niyo sabu ugomba kumbesha wewe. Wani wibungenze.
ndi umwana muto ushaka kubesha nakubariye ati wambwiza ukuri kuko je sindi umwana muto kubesha uriko uranyumva wowe mbarira ukuri kuvuye mu kanwa kiwawe je ndiko ndakubwiza ukuri n'ukuri nta kindi kintu je aho mba nagerageje kuvugisha ukuri aziko je noshobora no kukubesha kandi wazije ko nawe ndakuba uko n'ukuri ko Imana je ndiko ndakubarira inzoka zarambanye nyinshi mu nda niyo saba wani wibungeje niyo saba wani wibungeje aho nyene niyo saba urabona ko je ndi umwana muto ufata ko wobesha canke waramvyaye ushaka kukumbesha wewe wenda kugira ati mbwiza ukuri kuko utambwije ukuri turagenda kwa musaza ubivugira imbere yiwe uriko uranyumva kuko je sindi umwana wawe ugomba kubesha ngo wanyweye amazi yo mu mwonga nyarutse mbwiza ukuri niyo saba cyangwa tugende kwa musaza oya n'ukuri ko Imana jewe nta ndafise nta n'umusi n'umwe n'ukuri ko Imana just ni ubungenzi niyo saba mbwiza ukuri oya umviriza niyo saba je sindi umwana muto ureko kugumuntevya ngaha atari uko turagenda kwa musaza ubivugira imbere oya n'ukuri ko Imana turagenda kumubwira je namaze kukubwiza ukuri jewe ntanda nimwe mfise n'ukuri jewe nta niyo ntanda nimwe n'ukuri jewe kandi je niyo byo n'ibintu navyo ni je namwe nkora n'ukuri aho nyene urakanye niyo saba urakanye no kwikina kuba tugende kwa musaza we tubivuge imbere ya musaza ukana ukana nta na kimwe gusa uramuzi ni musaza wanje gusa simba shaka ko aguma yumva ibintu nk'ivyo gusa je mba ndiko ndamubwira ngo rero tugende kubera vuga ngo mumubarira je ngere kuvyivugira we ntavyivuga je ndavyivugira uko wose kumbarira ukuri turi babiri tugendereze oya basi ningende agace basi je maze ndakubwiza ukuri buri kintu cyose kandi je ndakunda kuvugisha ukuri urabizi urabona nabikoze rimwe gusa ryonyene gusa cyane twarida kuri kwimana je narindi je nigeze ndabikora sinasubiye ka ubwo bari mbikira ibanga ntunze kubimubwira uzobuko nabikoze rimwe buke urafite indero wowe utazi ni wanayiguteye iyonda kuko waryamana n'ubonye rwe wese mu bisaka hose niyo wari wuzuye niyo saba imbwa irinze itobo ku buhanza niba yamenye inzugi nke uri kuranyumva neza ndaguhaye imisi yo 5 ndakubika ibanga ikazorenga uzo nishobora gukorera kandi nturumbura aho maso ni imisi 5 je naba namaze ko uzomenya wabwe ko bikoze rimwe uje ndaguhaye imisi 5 nari kuguha uwo musi umwe nyine agiye kubikora uri kuranyumva ndaguhaye imisi 5 ndakubika iryo banga sinzosubira kubona mwiyinzu kwavyumvikanye kushaka ko tuba abagore babiri je nawe wowe uvyaye nanje mvyare uwayiguteye uramuzi ujeyo nyimba utamuzi nakarabo bavuga ngo wirwa mu bisaka hari gutomenya ni wayiguteye uri kuranyuma je ko tuba twagore babiri mu nzu ndagwaye imisi 5 ndosanga wamviriye mu rugo shendi bine rusi mama hari ikintu nifuza kubwira mama kuvyukuri nakumviye kuri bijya wari wasabye ariko hari ikibazo cinjiye mu hagati mama byarashitse ujya mukobwa nakubwiye ko tukundana gushika umwanya ari bungenze rero nagomba ndagusaba nk'umuvyeyi nka mama wanje umfashe kandi unanyemerere ko namuzana ngaha mu rugo ndabigusavye mama je narakubwiye ntabarigwa ibwirwa no kwa musatukuye narakubariye ujya mukobwa sindamukeneye urumva kuri ibyo rero nimba yafise iyo nda ntagenda vyara nitwanse umwana navyare mugabo umwana azorererwa ngaha aho mugabo ujya mukobwa naho nkeneye sinzi ko ntahura mama ubushaka umwana wanje azovukire mu gahinga mama sinumva ukuntu umwana ashobora kubaho nk'umuntu adafise abavyeyi kandi twebwe abavyeyi biwe tuzoduhari
turekanye kwanza n'ivyo ujya mukobwa ntafise ano yo muvyarira ntafise pe kandi unavyumva mama ishira basi mu kibanza ciwe ari we bishikiye abibaho n'umugabo bakakwanga wowe kwiyumva gute wo kwitwara gute mama please ndagusabye bikora basi kubgaje bakubariye n'ubu ndacyakubarira ntigikunda kandi ntigikunda urebe kugira aho washatse rero nkomeshe nje aho twazinda bihama ndonke rero uronke aho yinjirira ntigikunda kwinjira ngani hatinjira umwana muzane tuzomurera ko nakubwiye hakiri kare ko ntamukeneye sinzi rero umva wewe mwaciye mucisha iwanyu kugira rero ngo munkomeshe ntimunkomesheje ahubwo nimwe mwikomesheje je nakubwiye ko ntamukeneye ndanse umwana naze ngaha umukozi arahazomurera uri kuranyumva niwe wawicanye umuriro genda rero uwote wowe nyene Babyarira mu ngoro satura amabafe n'amabuye satura amabafe n'amabuye hano inzara ziravayo ko ziba mu nzu n'amabuye satura amabafe satura amabafe satura amabafe n'amabuye n'amabuye satura n'amabuye n'amabuye sinakaga tukasinda kamwe kuri umuntu satura amabafe n'amabuye satura mapenzi yangu yaweke siyatowe hasirani mapenzi siya shaka yakutoa hasirani mapenzi mapenzi siwe na shaka nakupenda kwa yakini mapenzi yangu yaweke siyatowe hasirani mapenzi siwe na shaka nakupenda kwa yakini uchamusara
Shani, ndakwinginze umbabarire kuba natevye. Muri ino minsi sigaye ndyamira cyane, ndasinzira amaka bikandenga, ndanagerageza kuvyuka kare ariko biranka. Gusa inyuma y'ivyo ndafise ikibazo. Icyayi kibazo be? Nanje ubwanje kiranteye ubwoba. Urazi ubu tuvugana, Nadine yamaze kumenya ko mfise inda. Yabimbagije ndagerageza kumuhisha uko nshoboye kose kugira ngo ntamenye ko mfise inda. Ariko nisanze kuri yarasa n'ubwoza. Ariko nkibaza gute umukobwa nk'ujya anya ashobora kwibwiriza ko umuntu afise inda kandi ataravyara. Byanshanze. Inyuma yaho icambabaje suko yoba yamenye ko mfise inda vyonyene. Ahubwo yampaye iminsi 5. Arambwira ati inyuma y'iminsi 5 nutaba wamvuye ngaha muri runo rugo nzobibwira musaza wawe. Be musaza wanje nawe uramuzi, arakazi kandi cyane. Namara kumenya ko mfise inda adushobora kungirira nabi. Gusa kandi ntayandi mahitamo mfise. Sheri, cyambere maze gusaba imbabazi. Umbabarire kuko ndumva ntabwo ariko ndakora inshingano njeje mu majambo make. Ariko Sheri, urabisiko ndakunda kandi sinifuza kubona ubabaye. Kuko ivyo ko birabona avuga ati ni ingaruka y'ivyo twakoze byose je nawe. Kandi ndashaka gukunda. Rero sinakwifuza kubona ubandanya uhangayika ufise ubwoba nk'ugumba unufise. Ariko hari ikintu kimwe maze kumenya ku isi. Shira kudafata risk navyo ni risk. So namaze gufata ingingo. Hari ikintu nifuza ko nyemera tukakora.